umukuru w'igihugu rero yari ico gihe Moise Nkurunziza yaragangatije avuga ko agumaho ku nguvu ari kumwe n'akagwi gatonya ko mu mugambwe we. Igice kinini co mu mugambwe cari kigizwe hanini n'incabwenge baritandukanya nawe ari bajya biswa ba frondeur, baravuga bati ntuhamba igihugu kubera inyungu zawe. Nuko rero amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abarundi bose muri rusangi niho bamumenyesha yuko batazokwemera yuko igihugu gisubizwa mu kaga bareze amaboko. Niho rero ku itariki 26 bahaguruka bagahagararira ukuri, bagahagararira amategeko, bagahagararira ibwirizwa nshingiro, bagahagararira iteka ry'abarundi kwishira no kwizana. Iyo ntwaro gira ko gikenye yari hejeje kuhamba amategeko, yaciye yikora ku nguvu z'igipolisi n'igisirikare, zanko abarundi bagura ngo zibakingire, bazihindukirizwa ko bararaswa, baromogwa 500 by'abarundi bivyomogwa hanze y'igihugu, abasigaye baricwa, baranyuruzwa, maze igihugu kiba gisubiye kugwa mu manga, ubutunzi bw'igihugu burasinzikara. Nuno munsi rero turacari muri izo ngaruka. Amaraporo ya ONU ashika 5 yerekana ingene iyi ntwaro yakoze ibyaha by'agahomera bunwa, igahohotera abarundi, ikabica, ikabangaza, ikabagirira iyicarubozo. Uno munsi Uburundi busa n'ubwahariwe ivomo, ubutunzi bwarasinzikaye, abarundi bari mu bukene butagira izina. Umukuru w'igihugu wenyene yitwa ngo aserukira abarundi zigarabahanyegeye, amara imyaka 5 abundabunda mu gihugu imbere adashobora guseruka abandi bari. Kubijanye n'impari zari zabaye, sentare ya Afrika y'ubuseruko yarazikuye, yavuga ko ico kiringo kitari gikurikije amategeko, iravuga ko ingingo ya sentare ntahinyuzwa yafashwe, abacamanza bafatiwe kw'inkoho. Nico gituma nibwirizwa nshingiro ryaje kuzanwa ku gahato muri 2018 rica riba imfa gusa, hategerezwa kuguma hakurikizwa ibwirizwa nshingiro ryashiraho amasezerano yarusha, kuko urwo rubanza waje rushimangira uruhara rudasanzwe, uruhara rw'umushinge amasezerano yarusha ategerezwa kugumana. No munsi rero murabona abihagiye igihugu bakagitwara nk'ikinyagano cabananiye gutwara, ntibazi uko bari bubiki. Umuti wonyene wobaho nuko bemera bakaganira n'abandi barundi, bakavuga bati twosubira ibuntu gute, twosubiza igihugu ku murongo gute, twosubira kubahiriza amategeko gute, abana b'u Burundi bosubira kugwana mu nda gute, bakiginana hakurikijwe amategeko, atankunzi, atawandya wangu. Ico rero nico tubona kikihaze, ariko turizera yuko burira ntibutera ku mpeshi. Abazimiye amakungu yarababariye ko yazimiye, sentare ya Afrika y'ubuseruko yarababwiye ko yazimiye, ko bazimiye, barabereka inzira yo kubazimurura, ntibaremera kuyifata. Ariko tubona umengo nta wundi muti uzobaho atari uko abarundi bicarana bakaganira ingene ivyononywe vyosubizwa ku murongo, tukanumvikana ingene akabi nkako katazopfa gasubiye kuba mu Burundi, aho umutegetsi agomba kugaya abanyagihugu kandi ari umushumba wabo, akagomba kwihagira igihugu ntikibi kinyagano. Hanyuma ubutegetsi burashobora kugangatiza bugakoresha inguvu nke bufise, ariko ntibushobora gutsinda abarundi bamaze gufata ingingo yo kuguma bifataniye mu nda ngo bubake igihugu cabo babanje.